Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha ko yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya rero w'amakuru agezwe ko muri rw'ikirundi mushikirizwa n'imunesha ko yanyu mukunda imunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ari karavugwa mu kibano. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure n'abari mu bihugu bibanyi. Mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha. Na makuru rero abayiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye. Weho ico usabwa banzo fyonde sabone na partage kugira uzurabuwamire kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kugushikiriza kuri imunesha ko yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Amakuru yiriwe aravugwa ijya nino. Amakuru yacu rero turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Akwigenekerezo rya 17 Rusama 2025 kuri iyi saha amakuru duhawe n'amasoko yacu biriko birabera ngaha i Bujumbura nuko umuhungu wa Evariste Ndayishimiye yo bahuye n'isanganya rikomeye. Biravuga ko rero yo bahuye n'isanganya mu gisagara c'ubutunzi ngaha nyene i Bujumbura nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Ibi kandi vyaramye biravugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko umuryango we udodoberezwa ndetse ngo hoba hariko na bamwe bashaka kumugandagura. Evariste Ndayishimiye yaramye arabivuga mu majambo yamye ashikiriza abanyagihugu, akavuga ko rero mu gihugu c'u Burundi hari abasi batandukanye bashaka kuzomuvutsa ubuzima. Ibi kandi bikozwe mu gihe n'ubundi ngaha mu Burundi amatora yimirije muri umwaka wa 2025 aho rero imigambwe itandukanye iriko iritoza mu bibanza bitandukanye ngaha mu bashinga amateka, kenguza amateka ndetse n'abajenama b'amakomine tutibagiye ndetse n'abakuru b'imitumba. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye urabona ko afise ibibazo ntangere, aho ndetse anidoga avuga ko indongozi zimwe ziriko zirashaka kumugandagurana n'umuryango wiwe. Aha rero atanga karoro ko hari bamwe mu bajejwe umutekano ngo bariko baragambana n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ngo bo bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho, ndetse anavuga ko hoba hari na bamwe bashaka gutembagaza ubutegetsi bwe ndetse ngo bakaba banafise umugambi ndetse wo gutembagaza intwaro ye ndetse ngo bakagandagura n'umuryango we. Evariste Ndayishimiye rero maze iminsi avuga ko ngo adagishaka guhurumbira ibyicaro vya politiki, ahubwo ko ngo yoba ashaka kuja kwikorera ngutwe uko ngo ariho abona ngo hazoba hari umwidegemvyo ntangire. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri aya mezi nyene atorohewe. Bigaragara ko zimwe mu ndongozi zikomakomeye mu butegetsi zifise umugambi wo gushaka kumutembagaza. Amakuru rero duhawe n'amasoko yacu yihuta cane mu bishikiye umuryango wiwe nyene nuko kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye yoba umuhungu wiwe nyene ahuye n'isanganya rikomeye ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanije abidushikiriza, kandi birateye agashavu nkuko namwe muvyiyumviye. Naho mu ntara ya Butanyereraho nkuko bimeze mu zindi ntara zitandukanye, imyiyamamazo y'amatora yo kuwa 5 Ruheshi 2025 irabandanije. Kuri uyu wa kane igenekerezo kuri uyu wa kane nyene isinzi ry'abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD bahuriye ku kibuga c'Musenyi kiri ku mutumba Nyagasebeyi muri zone Musenyi komine ya Tangara. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD muri iyo komine yamenyesheje ko abagumyabanga baho babanye neza n'abanywanyi b'iyindi migambwe bitandukanye nuko ngo vyahora bimera mu myaka iheze iyo ngo babaga bimirije amatora. Nawe umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Butanyerera Ferdinand Habimana yamenyesheje ko uwo mugambwe uzokora ibishoboka byose
ngo kugira ngo icivugo c'umukuru w'igihugu kigira kiti umunwa wose uronka ico gufungura umufuko wose uronka amafaranga kije mu ngiro. Yavuze ko bazokomeza guha ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna kandi ku gihe. Musantire mu gisata c'ubutungane aho ngo yavuze ko bazokarihiriza ubwenge abahuza bo ku mitumba kugira ngo imanza zikomeze kugabanuka mu masentare. Nayo mu ndero ngo hazokomezwa umugambi w'umugambwe CNDD-FDD wiswe turerere Burundi kugira ngo abana bakurane indero nziza ndetse ngo banarandurane imizi cane inda zitifujwe mu mashure. Yahamagariye abanyagihugu cane abagumyabanga bo muri komine Tangara ngo kubandanya batera amavoka abemerera ko ngo ayo bazotera yose azokomekerwa ku buntu kugira ngo himbuke ivoka za ruhere. Yatumiriye kandi abakenyera rugamba gukora cane kugira ngo basahirize abagabo babo kugira ngo imiryango itere imbere ibe isoko y'iterambere ry'igihugu. Amaze kwigisha ingene mu gutora bizogenda, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera yaciye yerekana abitoza mu nama ya komine Tangara hamwe ndetse n'abashinga amateka bitoza mu ntara ya Butanyerera. Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yitoza kuba umushinga amateka yaserukiye abandi bitoza. Yavuze ko ngo batowe bazoshira imbere ishaka rya bene gihugu. Yaboneyeho kandi kumenyesha ko ngo kuva mu mwaka uza amakoperative y'abarimyi b'ikawa ariyo azoja arondera isoko y'ikawa nkuko mu gihe atariko vyahora. Naho Rumongeho mu kiringo c'indwi zibiri gusa abana babiri batarenze imyaka 10 barashurashujwe ku ngufu. Abana umwe afise imyaka 6 uwundi afise imyaka 7 nabo mu kumirwa ku bigwati ca gatatu ku mutumba Mutambara. Umwe yafashwe ku ngufu itariki 30 na Mukiza, uwundi afatwa ku ngufu itariki 7 Rusama uyu mwaka. Umuvyeyi w'umwana umwe yafashwe ku ngufu avuga ko uwo mugabo bumvikanye ko afise imisigati agurisha, maze asaba ko yomuha uwo mwigeme kugira ngo bajane muhira iwe ayitore ayishire nyina aheze nawe ngo amuhe ayo mafaranga ayazanire uwo muvyeyi. Bashitse muhira niko kumufata ku nguvu. Naho abanyagihugu bo muri ico kigwati baratera ivyatsi iyo ngeso yadutse, bagasaba ko uwufashwe wese ngo yohanwa by'akarorero kugira ngo bibere icigwa n'abandi. Bakavuga ko iyo ngeso ishobora kuba iterwa n'ibintazi ngo nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu, aho bavuga ko ngabo bagabo bahendwa ko ngo bafashe abana ku nguvu ngo baca baronka ubutunzi. Prudence Hakizimana arongoye ico kigwati aremeza ayo makuru, akavuga ko umwe muri bo amaze gufatwa agasaba ko yohanwa n'ubutungane. Musitanteri wa komine Rumonge aratera akamo abantu nk'abo bavanura nk'abo kuvavanura ingeso yo guhendwa n'abapfumu, agasaba abavyeyi bose kukingira abana babo kuko ngo aribo kazoza kejo. Nayo abenegihugu bagasabwa kudakingira ikibaba abagirizwa ayo mabi, ahubwo ngo bagashengezwa maze bagahanwa nkuko abandanya nyine atera akamo. Reka rero tube tubashimiye amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko yari amakuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane Inkuru Deni ya Isange TV. Imbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibegezwe kandi bavyakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba mu butungane, muri politike, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu ndetse n'andi makuru yose abareka aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye kandi rero ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe.
mwe mwadukurikiraga muri mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abari bari mu bigwati bitandukanye n'ibisagara bitandukanye, tutibagiye abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi bitandukanye ndetse n'abari ngaho mu makungu ya kure mwese, tubashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Reka rero amakuru yacu tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV.